akunda gukorana n'abantu bahanda kandi bakizamuka X-FETTA wamukonfize kutugira rinda yemera gukorana nawe kugira nagoma mvuge nashaka kumanzu niba kugira ntoga dukurikirana bomva ingene uririmba sivyo apara rero kuririmba arashaka aho umuntu ashaka kuvuga ati je ndumvije umutipe ngene aririmba ndafise igihumbe cyo ikintu kijaye n'uburyo ko ndiko ndumva ikintu kijaye n'uburyo nashaka kica kigenda gute bro aho hatera irenge mugabo urabizi hatera irenge yego hatera irenge kabisa kugenda urahatera irenge kugira uronke sase nkane ko dukiye ati genda cyakenya ende rimwe kabiri uzokwigana IYINOTI azofungwa uranyita manoti promoter rometre de cérémonie ni manoti to promoter to metra to cérémonate murabizi uko hirya no hino musanzwe mumenyereye ubu ni nasoro kuri ikindi kiganiro sinzivuga ko musanzwe mumenyereye ni manoti promoter behind camera nzambone ivyo mudashobora kubona ni cameraman gufitiye T Jos cameraman ngo asgari the super cameraman umusirendi kumwe n'umuntu mutamenyereye ndibaze n'umenyereye ndamuzana kuri TV za Manoti TV ariko no muservice kanamuzane ndikuwe n'umuntu azwi ku izina rya Faustino ya n'umustari sinazanye umuyede sinazanye umunani nazanye umustari nabazanye umustari ko mubizi ngene ndabazanye ibintu bitandukanye imbere yuko mvuga ikintu na kimwe reka mende kubwe ntiwarakoze cyane ujya munsi ukora subscribe kuri channel ya YouTube nawe utarabikora tuza kunezerwa n'uwabikora Faustino vipi safi ndameze neza umeze neza nawe umeze neza je ndameze neza anaje nibyesara n'amafi kabisa ntahereye nanje n'amavuta kabisa yego Faustino tugusanze hano mwibarabara wegamiye umuduga kuntu umuduga ni gwawe bimeze bite umuduga nubona je kugira ngo bariko baradukurikirana navuze kuvuga tujya muduga VP Faustino nubona jemo nawe wajemo so aha rero Faustino abantu mutamumenyere Faustino n'umustar afise indirimbo shasha muri no minsi irikira tradinga kuma réseaux sociaux indirimbo bayita ndagufise kandi rero ikindi kintu gitangaje nuko Faustino indirimbo yakoze yayikoreye muri studio isanzwe itanavyorosha bayita New Era kwa X-FETTA niyo studio reko kuyikora muri umustari navuga ko ikiduga ni bikomeye cyane Faustino ufise indirimbo zingahe imbere ko dutangura n'ikiganiro mfise indirimbo imwe iri kuri channel yanje ya YouTube ushaka kuza kuraba YouTube yiwanje urayibonako Faustino ku ndirimbo imwe yonyene ahise yinjira muri New Era indirimbo imwe yonyene ugiye gukora muri New Era vyagenze ko tugira ukore muri New Era vyaranyoroheye cyane gose ego vyakoreye cyane gose no kuvuga vyaranyoroheye gukorana na X-FETTA kuko asanzwe atamenyereye gutora abantu bataraho barishikana ikibazo kiraho nyene rero ni X-FETTA akora muri New Era ikintu yavuze bati ibintu byo gukora n'abanda karone birangora sana cyashaka rero ko umyumvisha neza uko kuntu wowe warakofinze nuze X-FETTA kana sanzwe n'umuntu adakunda gukorana n'abantu bahanda kandi bakizamuka X-FETTA wamukonfize kutugira rinda yemera gukorana nawe X-FETTA twari kumwe n'uwundi muririmbyi yitwa Benj kazina kiwe yitwa Benj twarakoranye nawe amacha yinjira muri New Era kumubaza yuko twoshobora kwinjirana na muri studio turinjira nayo kameme turakora ingoma imeze neza amatanu imeze neza kabisa atari banga muri New Era bari hagafaranga gafadika ndabitse abariko badukukira ndibaza murahazi muri New Era kwa X-FETTA bari hagafaranga gafadika kuko ujya mu producer burya ava he avuga icongereza gusa ava he avuga ahavuka niho ntaza ariko avuga icongereza ariko ntabwo ari mu Burundi ko biri kose yavuki no mu Burundi kuko aba no mu Burundi mugasiho yakuriye yasiho yakuriye okay novuga ko ari mu producer yahora akorera hanze ariko yibwirije aza gukorera mu Burundi ariko rero gukorana nawe uri mu ndirimbyo kiriko urirondeza tuvuye kuri kirirondeza ko ntitwavuga ku rumanda karone iryo jambo sigize ko nabazagira muri imvyi uri kurazamuka ugakorana na X-FETTA nuko ari ikintu gikomeye cyane ndashaka kumenya hajya hano ndazi agafaranga niko navuga hajya hana agafaranga verema karatangwa indirimbo wayiri cangahe bro 150 ego audio gusa arazwe ego bisanzwe bizi vira muri era ntibari amafaranga y'ubwana so 150 ufusanzwe management canke uri under management imeze bite ndacirondeza nta management uraro oya ntawe ndaronka ariko ndafise umpanura mu bintu by'umuziki ndamufise ariko ikintu kijanye n'uburyo ko ndiko ndumva ikintu kijanye n'uburyo nashaka kica kigenda gute bro aho hatera irenge mugabo urabizi hatera irenge yego hatera irenge kabisa kugenda urahatera irenge kugira uronke sase nkane ibintu byataye ibintu bigoye cyane yego kabisa uriko uraraba mu ntuze ya novuga Faustino wibona hehe mu myaka nk'ibiri iri imbere
ndibona ejo haza ndundi muntu ngeze ku yindi level ntarimenyereye ko jewe ku ruhande rwanje ego kugira ngo ndonke cyo nanshobora gutanga mu gihugu ushobora kududarapo ry'igihugu ngira ushobora kuduza idarapo ry'igihugu uvuze kuduza idarapo ry'igihugu ni kuvuga uriduze mu gihugu cyangwa uriduze mu makungu hose bishika bamenyete Faustino n'umuririmbyi w'umurundi asanzwe abikora neza cyane ego Faustino usibye ko uri umuririmbyi ndashaka kumenya kandi kazi wowe ukora kugira ngo urinde ukora video indirimbo yo kuri 150,000 ariho gitangura indirimbo ya mbere ukaje gukorera muri ntoze muri new era akandi kazi wowe ukora usibye kuba umuririmbyi ni nk'akahe bro ni banga man ni banga urazi uko ushobora gusiga wisigira ibanga ugenda ugendera ku buzima bwawe ntugende uravuga byose oya urazi rero kuba Amanote TV ko Amanote TV turakunda kuza tunyegeza tunyegura utuntu bukebuke ariko ndashaka ubukebuke uvugiye buke ariko badukurikirana muzosarishe ndabizi muzosarishe ndabaza murazi ko uvugiye bukebuke usanzwe kandi kantu usanzwe urumva rimaze kuba gitwa ibanga ntubo kimenye wanje nawe we man ntiyo ari kitibanga ryo wanje rimaze kumeneka bari baryamaze kumeneka bavyumva ribajya bayijya babiri ibanga razi ryo umuntu umwe bro so indirimbo ni ndagufise sivyo ndagufise abariko badukurikira munashira kuja no kuri YouTube y'uno musore ni Faustino maze mukagira subscribe mukaraba iyo ndirimbo ndagufise yakoreye muri new era ndasura nko kante yikoreye muri new era yakoreye muri new era ni ikintu gikomeye cyane cyo ndiko ndayisubiramo kandi nashiki tuma biteka ndamurondera ko umuririmbyi agitangura akora muri new era n'ikintu tutapfa kubona ahantu henshi kubera ko ni studio izimvye kandi nagoye no gukoreramwo so nagomba rero kubaza indirimbo ndagufise wakoreye muri new era tuyitege amasanamu ryari bro ko ndayizi ni audio ntubesha abantu ego na ka audio amasanamu ni mu nyuma tuyitege ryari rero nzobamenyesha umunsi byashitse ikibazo kirihe kugira ngo duhe n'amasanamu ikibazo c'akanoti ego tuvuge rero ntuze Faustino arakenye so arakenye cyane ariko gusa zoshikaho dushobora gushikaho ndashaka kubwira ko dukwiye ati genda kenye genda cyakenye birumvikana nibyo birumvikana brema abariko dukikana niko bimeze birumvikana ko iyo uri kintu ni byiza kuba fier naco ukafier naco nubwo bariko dukikana rero umuntu ashobora kugira kuba yadukurikiye kuva mu ntago gushika kuri kano kanya ndashaka hari akantu nshaka kugira sivyo aho kantu nza kugira umuntu azadukurikirana yumvise Faustino arakenye arashaka gufashwa arashaka gukora video y'indirimbo yiwe yise ndagufise rero imbere ko mvuga ko kantu ndashaka umanzu bagirira kapera ugira kapera ko dukurikirana hamace ngira ico mvuze uri muhorakeye narakwihebeye uri ngoma y'ikigwa uri ntore ibere n'iryayaga tuzorisana sana maze urukundo rutuvyagiremwo nyegera mukundwa tukayungurure abishinze gukwega ubwanwaha ho kuri sigatura baracashe zirayoye kuko wararumpaye onanae yes indirimbo ni wararumpaye by Faustino indirimbo ndagufise by Faustino ndashaka rero ikiro bugena goma mvuge nashaka umanzu nibe kugira ntoga dukurikirana bumva ingene uririmba sivyo apara rero kuririmba ndashaka aho umuntu ashaka kuvuga ati je ndumvije umutipe ngene aririmba ndafise igihumbi ugijana ntijya nka muri ndibro numve ngo sidiko kujana 50 muga habuzemo igihumbi ntayo baza gutora hari umuntu ashaka bati je rafise igihumbi ariko nk'ubu yo mpaka nimero kiyo cyangwa kanime kashikiwe no mushira ko nta kibazo sinzi ko washobora gutanga kanimero kawe ngaha kuri TV kugira ngo abantu babone akanimero usanzwe ukorera akanimero nkoresha gushaka kumfasha mu buryo bwo gukora amasaramu no gukora no tuntu audio ndashobora gutanga 71 35 50 76 usubiramwo 71 35 50 76 iyo nomero barashobora no kuronka ko no kuri WhatsApp yasiyo akonkoresha kuri WhatsApp ni 69 977 393 urashobora gusoma kandi 69 977 393 aho umuntu akoroneye kuri WhatsApp acashobora kukoronka byorosha atakiro na kimwe reka tudugiye twari turi kuri ndagufise by Faustino ari kumwe na
Faustino na Bamanoti aho ya ujya undi mwaririmbanye Ben J ni Faustino na Ben J barembye indirimbo bita ndagufise. Ben J ndamuzi, Ben J afise indirimbo nyinshi sivyo? Ben J nawe kugira ngo mukorane vyagenze bite? byaranyoroheye nuko n'umuntu wo muhira avuga ati kamfashe impano zo muzaba petit watch bacu turi muri generation hasi ndayiduze nanje hejuru kubeshike ahure kuri ganshike kuri level ariko ego nyuma yo gusohora renda ndagufise tusubire tukwitegeye ari bro mu misiri imbere ndabaha igikorwa ibintu byose nakubajije ngo nyumbwira ngo mu misiri imbere ntugire tubara tubasi nyuma y'indwi zibiri nyuma y'ukwezi nyuma y'umwaka ndaguhaye umunsi ugasanga wa munsi urashitse uca unyita ko ndumubeshi no kuvuga unyise ko ndumubeshi zozomba ngo none ngo wa muntu twatanguye kubesha kire hasi none meze gute nico gituma nashaka gutanga umunsi uzobona vyashitse sinakubajije umunsi bro nakubajije just tumuvuga ati nyuma y'amezi nka 3 canke 5 canke nyuma y'imyaka 7 mwitega ikindi kintu gikomeye inyuma y'ukwezi ndishoko kure kurindi ngoma bisigura ko ubu turi mu kwa gatandatu mu kwindwi dosanda ndakwishiza ati ya ndirimbo bimeze bite nta kibazo ego imbere yuko turangiza ikiganiro ariko naje sindaheza ndafise ndasigaranya kandi kantu kamwe akandi mu kwikishira umanze witonde neza cyane Faustino umuririmvyi w'umurundi rikora ko ino muziki ndundi entertainment y'Uburundi yibona gute bro ndayibona ihagaze neza ifise ukuntu yubatse uyigiyemwo utayizi irakubera nabi kuko inzira ishika ariko igoye ngo baririmvye barundi ngo muragara oya baratubeshera ni kwa kundi bandika ikinyenyeri ku muririmbyi akitamubereye ego nuvuga ati byo kugara mugabo ntavyo wigira urumva nta muntu arakugara ko none jewe amaze kungara ko bari hariko gusa ninzira urimwo ninzira guhora nazo ego ni ibintu biba bwitemwo uko nyene ukora umuziki kugira ngo uzoshike ku kibro gashoboye gushika ku terambere rishika terambere rirama iterambere rirama ni kuvuga ushobora kwigurira agapataro uvuga ati agapantaro ndagakuye mu muziki ego tinakoze concert bamaye ama miliyoni none ndaguze imodoka ndaguze ntu ego ni mwiyo nzira nyene ego nta no kuvuga basi ndashaka gukora umuziki kugira ngo nteze n'igihugu imbere basi navyo nyine navuze mu ntango yuko dushaka gukora umuziki kugira ngo tudidira kwa igihugu cacu bishigeho kitarashika ko muri biciye mu muziki bro reka tugushimira cyane kuba wemeye kuza kuri kamera za Manote TV murakoze cyane yes je wari kurabona imbere ya kamera uranyita Manoti promoter remettre de cérémonie ni Manoti to promoter to mettre to cérémonie to behende kamera zibona ibyo mudashobora kubona ibyo mudashobora kubona ni cameraman gufitiye musura afite izina yubakiye ni T-Just cameraman uko mubizi hige nayo tugenda tujanye nari kumwe na Faustino nyene indirimbo yise ndagufise cyo kuri YouTube no mutipe ariko mureke inzigo gira subscribe kuri channel ino muhungu mugire subscribe bamwita Faustino kuri YouTube ha mugire subscribe muze murabona ibikorwa ariko arakora harakaje magoma kuvuga ndafise ikibazo nyene nshaka kubaza ati none ko abandi mu bagirira promotion kwiye none natwe mutatushira kujushika abandi bantu hariho abandi batashoboye gushika hano ndi ariko bashaka ko babishika ko ni inzira baciye abandi baciye nuko mwoba hagufi mukaza murabashikana kubikure ibikorwa byabo uvuze promotion ushaka kuva tugire promotion ya gute bro akoza turabaha ibiganiro nkuko nyene tugira ngo washikiye kwandi masamiriza atarashikako ego imbo ico nta kibazo ico yumva tuyikiyaga inbox gusa igikuru nuko tukuzana kuri kamera hama ukavuga ibikorwa byawe tumina n'abantu kuja kuri channel ya YouTube bakaja kuri Instagram yawe ni Faustino maze muga following kugira ngo ibintu bigende neza cyane abari badasinishira ngo musanzwe munzi ni Manoti to promoter to mettre to cérémonie behende kamera ni T-Just cameraman turakunda cyane nta breast anshuti nkamwe mugira Manoti n'Amanoti